iteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuha akaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere rero nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa kabiri w'igenekerezo ry'icumi na gatanu z'ukwezi k'umunani h'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ndakwipfurize kugira asomusiyo nziza wowe udukurikira ngaha kuri ino mboneshakure uri umukristu gatolika aho uherereye hose, woba uri mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere rero nkuhe mwiriwe neza naba udukurikiye uri mu gihugu c'u Burundi canke wowe udukurikiye uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, mu gihugu ca Tanzania, mu gihugu ca Uganda, mu gihugu ca Kenya n'igihugu c'u Rwanda. Mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ico utegerezwa gusa gukora ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV imwe rudende, ibatohoreza hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo mu buryo bwiza cane butosoye kandi bikabashikako ku gihe nyene. Leonidas Hatungimana avuga ko Uburundi buri mu kaga kubera uwuburongoye ariwe Perezida Ndayishimiye ata bushobozi afise bwo kuburongora. Ni inkuru irambuye tugira tubagezeko muri ano makuru, ngira ntangure nkushikirize mu kanya gatoyi. Nayo kandi abantu 10 bavuga ko bari mu bagize ibiro bikuru vy'umugambwe SNL baragenye umushingamateka Marie Immaculée Ntacubakimvuna mu kibanza c'umurongozi w'imfatakibanza w'uwo mugambwe. Mw'itangazo basohoye kuri uyu wa mbere berekana ko umunyamabanga mukuru wawo yari yahashinzwe ngo asubirire Agathon bari bakuye muri ayo mabanga atabikoze. Terence Manirambona yavuze ku izina ryabo yasiguye ko bisunze ingingo ya 39 y'amategeko ntunganyamugambwe. Muri ico gihe uwubakurira muri bo ari waca aja muri ico kibanza. Asaba uwo bashinze kurongora umugambwe ubu kwitura ubushikiranganji bubajejwe ngo barekurirwe gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru vya SNL. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL wakaba abona ko ivyatangajwe nabo avuga ko bahoze mu murwi ujejwe ibibazo vya politike mu mugambwe atagitangaza kirimwo. Ashimangira ko hata burenganzira abo bantu bari bafise bwo gukura umukuru w'umugambwe bagaha umunyamabanga mukuru w'umugambwe amabanga mfatakibanza. Simon Bizimungu akaba bagiriza kudaharanira inyungu z'umugambwe ahubwo izabo ubwabo. Akaba ahamagarira abanywanyi ba SNL kuguma bafatanye mu nda. Nayo mbandanije nta ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko mu ntango z'ano makuru nuko Leonidas Hatungimana avuga ko Uburundi buri mu kaga kubera uwuburongoye ariwe Perezida Ndayishimiye atabushobozi afise bwo kuburongora. Leonidas Hatungimana arongoye umugambwe PPD Girijambo akaba ndetse yarahoze ari mu biconshoro vyo mu mugambwe CNDD FDD, avuga ko igihugu c'u Burundi kiri ubu mu bihe vy'akaga kubera uwukirongoye iki gihe ariwe Perezida Ndayishimiye ata bushobozi afise bwo kurongora abarundi. Hatungimana akaba bivuga afatiye ku kuntu we na bagenzi we bamye bazi Perezida Ndayishimiye nk'umuntu atazi gufata ingingo, umunyabwoba ndetse avuga amajambo menshi maze ibintu bigaherera ngaho. Jewe hamwe n'abo turi kumwe muri PPD Girijambo uko twamye tuvuga nta kintu na gitoya ciza co kurongora igihugu neza twari twiteze kuri Evariste Ndayishimiye. Twaranatangaje turanavuga ko ikibazo nyamukuru kuri Evariste Ndayishimiye ari uko adashobora, nta bushobozi afise bwo kurongora igihugu. Twebwe twari dusanzwe tumuzi nk'umuntu adafata ingingo, ahubwo twamubonamwo ikintu c'umuntu w'umunyabwoba wo kuvuga amajambo menshi hanyuma ibintu bigaherera ngaho, umugabo ntafate ingingo akibera ngaho. Umukuru w'igihugu rero adashobora gufata ingingo, umukuru w'igihugu arushisha amajambo abantu avuga ku vyo basanzwe bazi aho kubitorera inyishu. Twebwe twavuga ko uyo muntu atakizovamwo ahubwo Uburundi buzoja mu kaga.
Ivyo ari vyo vyose twebwe ku myaka itatu iheze turushirizaho kugirira impuhwe Uburundi kuko turavuga ko Uburundi buri mu kaga. Uko akaba ariko Leonidas Hatungimana yavuze. Leonidas Hatungimana akaba yabishikirije kuri uwo w'Imana aho yari umutumire mu kiganiro Ugo Niki ca radiyo Umurisho ica ku mbuga ngurukanabumenyi. Ico kiganiro kikaba cariko kirabira hamwe aho Uburundi buriko bugana ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye. Nayo mu ntara ya Bururi hariko haravugwa ubukene bw'isukari bubandanya kwibonekeza mu makomine amwe amwe. Abayikenera bamenyesha ko haheze ukwezi kurenga hatayiboneka, aho ibonetse kuri magendo ikiro kigurwa amafaranga y'amarundi arenga ibihumbi indwi, naho nyene babanje kwongorera nk'uko bivugwa na bamwe mu baguzi. Abadandaza bayikura mw'ihinguriro Sosumo bemeza ko bababwiye ko iriho, ariko basigura ko bibagora kuja kuyizana kubera amafaranga 50 ku kiro. Iyo leta yabasiguriye ko yunguruza isukari ari make ugereranije n'ayo bakoresha mu kuyishikana i Bururi. Mu biro vy'intara bakaba bamenyesha ko abataratora iyo sukari hari abadandaza bo mu makomine ya Songa, Bururi ndetse na Vyanda. Abadandaza bakaba babona ko ihinguriro Sosumo ryahora riyishikana ku mugwa mukuru w'intara nk'uko bihora bikorwa kw'isima. Mu ntwaro bemeza ko uku kwezi ikomine yose yagenewe amatoni 50 kandi yahora ihabwa 30. Abayihereza basaba ko iyo sukari yabagenewe yoshika yose. Mu biro vya buramatari w'iyo ntara bakaba bavuga ko bariko baravugana n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira hafatwe ingingo ibereye. Nayo mu bindi kandi mu ntara ya Ngozi abana badunyura ku modoka nini barateye umutima uhagaze abavyeyi n'abajejwe umutekano. Abo bana bafise hagati y'imyaka 7 na 17 kandi bose n'abahungu. Bahengera imodoka nini zipakiye ziriko ziduga ku mutumba uhanamye cane kandi zigenda buke buke, bagaca burira bakaja iyo modoka igiye. Ababa hafi y'aho bita kwa Hambari ni ku ntango z'igisagara ca Ngozi uvuye i Muyinga canke Kirundo, baremeza ko utwo twana hamwe usanga ari 5 canke barenga bicaye kuri izo modoka. Abagendesha imiduga baragerageza gushira amahwa kuri zo, ariko abo bana barakoresha ubuhinga mu kwenena no kurira izo modoka. Amasanganya aboneka kenshi utwo twana dukorotse, ariko niyo tugiye nta buzima bwiza busangayo nk'uko bishikirizwa n'abaharanira agateka k'abana. Abo bakaba babandanya basaba abavyeyi kugumiza akajisho ku bana babo kandi bakabahanura kubereka ububi bwo kwenena ku miduga. Abajejwe intwaro mu nzego zo hasi bagahamagarirwa kwama bamama no kugabisha abavyeyi igihe cose babonye umwana afise inyifato zitarizo. Abajejwe umutekano bagasabwa kugwiza inguvu mu gufata abo bana bahanurwe kandi basubizwe abavyeyi hafashwe ingingo zo kubakingira. Ese aho muherereye abana barafise iyo nyifato mubona yotuzwa gute? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu gusozera womenya ko indagara zabonetse n'akabeyi kakorotse. Mw'isoko i Makamba hasanzwe hadandarizwa ibifungurwa, abasumyi bariko baragura indagara kandi biboneka ko akamwemwe ari kenshi, aho bavuga ko ibiciro vyagabanutse ugereranije n'uko vyahora. Indagara zo mu bwoko bw'agahuzo ziriko ziragurwa ibihumbi 32 vy'amafaranga y'amarundi ku kiro, mu gihe mu mezi abiri aheze ikiro cahora kigurwa hagati y'ibihumbi 60 n'ibihumbi 70 mu mafaranga y'amarundi. Irobo y'izo ndagara igurwa ibihumbi 8 vy'amarundi. Nubwo biri uko ariko hariho izigurwa ibihumbi 36 mu mafaranga y'amarundi ku kiro. Abadandaza bakaba batumenyesheje ko baziranguye zikizimvye, bati uwusuma niwe yihitiramwo izo ashima n'ubwo bwoko bwazo ari bumwe. Ese aho muherereye utudagara turaboneka? Twandikire unyuriye munsi y'ino video. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Mushimire ho dukurikira uri mu bisagara bitandukanye, woba uri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura,
uri mu gisagara ca politike mu ntara ya Gitega, uri mu ntara ya Makamba, uri mu ntara ya Ngozi, uri mu ntara ya Bururi, uri mu ntara ya Karusi, uri mu ntara ya Cibitoke ndetse no mu ntara zindi zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi. Ugire umugoroba mwiza.